burya Natasha umupinzi uzohavugwara umutima kuko bakora yindi renze babwira icyo bashobora gukora ahubwo niboroshe umutima bashyigikire kuko arashoboye Natasha vraiment kiretse b'abantu bafise intsinga mu mutwe w'abantu bafise inzigatana hamwe ishika byaragaragara ko Natasha vraiment ari umwamikazi wo mu Burundi kwe afise tujya yaho afise tujya bamusasira ibite afise tujya tuntu tubiri yibere yuko warabonye ati ibintu kweri ya bijya ibintu byerekana yuko Natasha naho umupinga ahubwo je nk'akajambo no kwibira abantu bapinga Natasha muzogwara n'imitima vraiment ukazokama bemeza bise kuwa mbere gushaka ubundi wanjye Natasha noma tabona kubariki noma kwa sababu wote tunawachoma wapinzani wako tena watakoma namba ya rabamba mutayisoma niwe mwamikazi atakuvira kukivi naye mbura maboko keshi zibagara umushatsi ibyo turabizi kuva kera ku ntwaro ya mwezi nta murundi w'umutima tugushimira ko watewe iteka ry'ukuduserukira abarundi b'umutima intsinzi yawe turayigina niyo mpamvu kano kabahasha mpisemo kukandika kakiri ugashime ndagakuye ku mutima ushima kandi udahisha yo what's up my man Bifes arafise ibibuze kugira mwishure nanje ndafise ibibuze kugira ngo ndamwishure Bifes yaratondetse urutonde rw'abaraperi 8 asaba abaraperi babiri nibo bakibuze nawe habuze iki byo bwa mbere na mbere watanze challenge niwe nzokwishura muga mu gihe numva ko yasubiye mu indirimbo ifise gamano bukare gamano indirimbo ve muri kurumva oya ve muri febre ya Natasha kabisa mu cyubahiro ciwawe ndagushimire kuko deje abaye no wakabiri kugira comment ku ndirimbo yiwanje niwe wakabiri ya ahubwo mbere n'ikintu cyantangaje yanditse avuga ati congratulations my brother je yarante iteka ryo kunyita brother wiwe mugaze nk'icubahiro ndamubona umengo n'umunsi ajutagase ku myaka mfise nawe no kurugera ariko njya ndamufata nka mama njya ni nk'umuvyeyi ndamwubaha cyane kabisa mukazi yapise brother yanyise mu brother wiwe kandi vraiment narabishimye iki indirimbo ya what's up man yes akajambo ushobora gushikiriza Natasha nabajya bansibo ba Natasha kuko ndazi nta ukundwa na bose hariho abamwana hariho n'abamukunda akajambo kamwe kuba mwana mbere yuko turangiza kino cyane narayiravye mbona umenga sinkwiye no kwishura kuko numva umenga nta nino suyiro bipima ku rugezo rwa rap dushaka mu Burundi wumva atari no kwishura ahubwo namba ngomba challenge asubireyo ashiremwo effort twumve ko harimo effort hama natwe tuze nk'abakape bazimye umucango manje wewe kwishura ubona nk'uko umenga ntibinakwiye dub 10 kwanza indirimbo ya Natasha wayumviye gute byaje gute ibintu byagabira ko ndakunangaza indirimbo ya Natasha nayiyumviriye bwa Natasha ya icyambere na mbere iyo ndirimbo nayikoze kugira ngo abanyamahanga baze kubona ingene natwe twakiriye agashimwe yakuye mu mahanga kandi agashimwe yagakuye mu minwe y'aba star bakomeye cyane ndetse kwanza navuga ati n'aba superstar benshi umuririmbyi umwe n'abaririmbyi nk'iraki dufite ngaha mu Burundi banarenga n'iraki kandi ukabura umuririmbyi cyose icyo kibazo gukunda kikubaza nakiya gihe cyane ben turi kibazo nake kubagije uri umuririmbyi twavuga uracyaza harabaza barashitse mugabo ukaba wiyumbira gukora ibintu menga biri so wonderful urumva ibintu bitangaje ngira nabajya aba grand frère bawe banavyumvise urumva ni ibintu bibatangaza bigatuma binabajugumiza ndibaza bamwe wicyo kintu kikuzamo gute yo experience iva kuki Yes, abakunzi ba Star TV Worldwide, this is Tony Promoter wa undi nyene turi kumwe no mujama twaherukana kera ndibaza muramubona ebana nta gikorwa ashobora gukora ntishobora kumusupportinga turi ngaha kugira dushikira impano izo zose zifise izo zishaka gushikako ni nayo mpamvu mubona kira gikorwa koze kira kintu akoze dutegerezwa kumuzana ngaha tukamubaza utubazo tumwe tunaturiya kugira dushobore kumenya ni yahe ntumbero shaka gushika kuri target yahe kuko numwe mu bantu upcoming bafise ingabirano kandi bipfuza kugira ico bashitseko yararirimbye indirimbo Mona World aririmbira Benturo asabye kigombo Benturo yagize ashika Benturo ararekugwa kwanza ico kintu kwanza ukibonye ico washatse kibaye ko wabishatse wacakiriye gute
ya navyakeye neza cyane kabisa naravuze ati Mhm. ryanjye ryageze ahandi hantu Mm. kubona impano y'iwanje yarakijije yaragize abikikije Petero mwarabonanye mbega ya twarabonanye kabisa akajambo ka mbere yatanguye kukubwira kikubonye gusa Double 10 nguyu murabonanye akajambo kamwe yatanguye kukubwira imbere y'uko muyaga mugira icyo muyaga mbere yambariye yarabanje arandamutsa kwanza amaramba ati kudosha ko kabisa kuhaje sana uri umuraperi mwiza cyane nta n'agasabuni ibindi ni yes turi kumwe na Double 10 ndibaza benshi muramuzi umuririmbyi yana nyene nta burofa afite n'indirimbo nshasha ya Natasha yaririmbye asifye umuririmbyi Natasha niyo mpamvu twahisemo kumurondera aho twamusanze kuri studio ya Master Music urazi n'umukozi aguma akora twamusanze kuri studio ya Master Music ituzi icamuzanyeho ituzi icyo yagiye gukora muga turibaza uri ngaha abafise igikorwa ariko arakora ndibaza ari mu nteguro z'ibikorwa byinshi by'utuntu n'utundi ariko aradutegurira Double 10 kwanza indirimbo ya Natasha wayumviye gute byagiye gute ibintu byayigabira ko ndakunangaza indirimbo ya Natasha ngene yayumviriye bwa mbere Natasha ni umuntu twema twubaha cyane ni umuririmbyikazi w'umurundi ari international yitanga atitiganye kugira ngo ibendera ryacu gume nabikoze nko kumushimira kuko n'amahanga yaramushimiye ko akora neza nanjye rero nk'umuririmbyi w'umurundi naramushimiye kandi nkabona ari gusaba uruhusha nari ndabirekuriwe yapi umuririmbyi umwe abaririmbyi nk'iraki dufite ngaha mu Burundi banarenga n'iraki kandi ubu ukaba uri umuririmbyi kibazo icyo kibazo nkunda kikubaza na kiya gihe cya Ben turi icyo kibazo nake kubajije uri umuririmbyi twavuga uracyaza harabaza barashitse mugabo ukaba wiyumvira gukora ibintu menga biri so wonderful urumva ibintu bitangaje ngira nabaga aba grand frère bawe banavyumvise urumva ni ibintu bibatangaza bigatuma binabajugumiza ndibaza bamwe Wicho kintu kikuzamo gute yo experience iva kuki novuga niyo mpano yiwanje Imana yashizemo ni nayo strategy ubona fise idafise abantu cyane gose rero bagende buke burya ndi mu nzira ndiko ndaza hari n'akandi kantu naravye kuri stat yawe kingorongora amaze gusohora irya ndirimbo njenje hariho udustati washoboye kwiyandikira akajambo naho nakibuka neza muga ndibuka ko hari ikintu wavuze kuri kingorongoro wakivuze wisunze iki wari waravye iki nabivuze nk'umupapere w'umurundi kandi yiyemera kandi amazi cyane neza cyane deje bamaze kurimvugira nk'ivyo birakwiye ama rero ikintu kihari narayiravye mbona umenga sinkwiye no kwishura kuko numva umenga nta nino suyiro bipima ku rugezo rwa rap dushaka mu Burundi wumva atari no kwishura ahubwo namba ngomba challenge asubireyo ashiremwo effort twumve ko harimo effort hama natwe tuze nk'abakaperi bazimye umucango mani wewe kwishura ubona nk'uko umenga ntibinakwiye kuko umenga nta n'inusu irimwo mu gihe Bface yanditse n'ibintu birebire avuga hagira yishure n'ubu hakiriho ibintu akibuze kugira ashobore kwishura kuri irya ndirimbo urumva wewe nka Double 10 ubone ko irya ndirimbo ata kintu ushobora kuyivugaho Bface arafise ibibuze kugira amwishure nanje ndafise ibibuze kugira ngo ndamwishure Bface yaratondetse urutonde rw'abaraperi 8 asaba abaraperi 2 nibo bakibuze nawe habuze iki byo bwa mbere na mbere watanze challenge niwe nzo kwishura muga mu gihe numva ko yasubiyemo indirimbo ifise gamano bukare gamano indirimbo vre muri kurumva aho yave muri febre sa yes dusubire ku ndirimbo yawe ya Natasha waririmbira Natasha akapera kwanza ko bariko barumva tugure ijambo Natasha hari haba hari abatarayumva akapera kuri ndirimbo Natasha noma tabona kubariki noma kwa sababu wote tunawachoma wapinzani wako tena watakoma namba ya rabamba mutaisoma niwe mwami kata takuvira kukivi naye mbura maboko keshi zibagari umushatsi ibyo turabizi kuva kera ku ntwaro ya mwezi nta murundi w'umutima tugushimira ko watewe iteka ryo kuduserukira abarundi b'umutima intsinzi yawe turayigina niyo mpamvu kano kabahasha mpisemo kukandika kakiruga shime ndagakuye ku mutima ushima kandi udahisha yo what's up my man igihe aza avuye mu gihugu cya Uganda avuye ku kibuga cy'indege wowe wabwira ibaki ryo kugenda kumwakira nk'abandi ego naragiye mugabo
ntabwo nagaragaye mu ma image ariko nari ndahari kandi igikuru cyari uko ndahashika. Wari uhari ikintu wabonye kuri Natasha kiri wonderful ni cyane. Natasha vraiment kiretse babantu bafise insinga mu mutwe, abantu bafise inzigatana hamwe ishika. Byaragaragara ko Natasha vraiment ari umwamikazi wo mu Burundi kwe. Afise tujya yaho, afise tujya bamusasira ibite. Afise tujya tuntu tubiri yibereye yuko warabonye ati ibintu kweri bijya ibintu byerekana yuko Natasha naho umupinga. Ahubwo je nk'akajambo no kwibira abantu bapinga Natasha. Muzogwara n'imitima vre. Ukazokwa mabemeza misese kuwa mbere gushaka kundi wambe. Genda bivuze kandi ntacyo mwongira Urya n'umukobwa yatuzaniye award zivuye mu makungu. Mu Burundi naho nk'umuhungu ubona agiye kudukorera ibintu nka bijya n'uwa. Satpari karakora kaye Satpari kawe. Vraiment no mu grand frère Neymar ari karakoresha kugira ngo drapo natwe yerekane ko abarundi natwe dushoboye turiko turakora. Yego kabisa. Indirimbo Natasha yo uwo babara bose message yuko yashoboye kumushikira canke ivyo bemeze gute? Ya Natasha kabisa mu cyubahiro ciwawe ndagushimire kuko deja abaye no wakabiri kugira comment ku ndirimbo yiwanje. Niwe wakabiri. Ya ahubwo mbere n'ikintu cyantangaje yanditse avuga ati congratulations my brother. Je yaranteye iteka ryo kunyita brother wiwe. Mugaze nk'icubahiro ndamuha n'umengo n'umunsi ajutagase ku myaka mfise nawe no kurugera ariko je ndamufata nka mama je ni nk'umuvyeyi ndamwubaha cyane kabisa. Mukazi yakwise brother yanyise mu brother wiwe kandi vraiment narabishimye. Ikirori tubona wari duheruka kubona kuri mu kirori muri performance ndibaza indirimbo nyine twarabonye iririmbo. Wabonye abafanzi bayakira gute? Wabonye yakirwa gute mu bantu? Abantu barayakiye neza canke hari kigihaze ubona umenga ntikiragenda neza? Ya nk'ikintu cya mbere no kubarira indirimbo nayo performance mu icyaro mahome cyane. Natasha n'umwana wo mu icyaro indirimbo wamenga bari bazi kwihari nabikoze nka surprise. Indirimbo bayakiriye fresh sana kabisa. Bya munsi niteze ko Natasha aza kuba hari mugabo byaragoranye gato. Mugabo ndazi agiye kubona ingene show yari imeze ndiko ndapapominga indirimbo ya WhatsApp. Yes, akajambo ushobora gushikiriza Natasha nabajya bansibo ba Natasha kuko ndazi nta ukundwa na bose. Hari abamwana hariho n'abamukunda. Akajambo kamwe kuba mwana imbere yuko turangiza kino kiganiro. Nsa nuko nabivuze burya Natasha umupinzi uzohavugwara umutima kuko bakori babwira icyo bashobora gukora. Ahubwo niboroshe umutima bashyigikire kuko arashoboye. Ramama nako nyine narakumvise mu mistari y'indirimbo ya ngoma nzana bishasha ngumuzana bishasha. Yes, ubutumwa butoyi washoboye kwibagira muri iyo ndirimbo ushobora kumurongera Natasha ngaha mu kiganiro. Burya butumwa ndibaza ko bukwiye kandi nta kantu washoboye kwibagira bivanye nuko wabona ati nkagashira muri indirimbo ikibandeye itume itakari. Oya kabisa iyo ndirimbo kujya yanditse iri full yeyo kabisa. Yes, icyo ushobora gusaba Natasha nacyo ni icyahe wewe nka Dagoten umuririmbyi ashaka kugira icyo ashyitseko? Icyambere na mbere iyo ndirimbo nayikoze kugira ngo abanyamahanga baze kubona ingene natwe twakiriye agashimwe yakuye mu mahanga. Kandi agashimwe yagakuye mu minwe y'abasitari bakomeye cyane ndetse kwanza navuga ati n'aba superstar benshi. Rero navuga ati nabikoze kugira ngo ijya indirimbo abanyamahanga bazoyibone bavuga ati kumbe mu Burundi ndaho bamwakiriye fresh. Inzego zirahari kandi barishimira iby'abagenzi babo. Yes, twari kumwe na Dagoten nkuko mubona niwe twari kumwe. Ndibaza twayaze byinshi, mwashoboye kumenya byinshi ibyo mwari muzi n'ibyo mutari musanzwe muzi kuri nyene mwashoboye kubimenya biciye kuri Stein TV Worldwide. Utarumviriza iyo ndirimbo ni kuri Dagoten channel yiwanje yitwa Dagoten nta official iriko. Nta official iriko. Urashaka kwinjira kandi kugira subscribe hama mbere kugira comments kugira ngo twemeze abanyamahanga n'abapinga natwe ko hari icyo dushoboye. Ni Stein promoter kuri micro, behind the camera ni Promise cameraman niwe ariko arabikora neza kugira dushobore kuronka amashusho ameze neza nkaya. Kuri wowe washoboye kugira subscribe tuvuga ati respect sana, nawe utarabikora na kanu gatoyi ngaka ngaha gafyonde hama natwe tubandanye kwitagatira. Turabakunda cyane mwe mwese mudukunda. Ciao.